Double favor without limits. G and Films, Good News Films, double favor without limits. Kaline, kumbe wakabaye uri inyamaswa nkuko. C'est-à-dire que igihe cose namaze mparanira kubana nawe nasa n'umuntu ari kagumbira umuriro. Nari meze nk'umuntu yiboheye kuri kirimbuzi. Ariko Imana ishimwe, umugere wanteye ntiwabaye ubunyica, ahubwo wabaye ubunsunikira mu munezero ushitse w'urugo. Ntavyo ubona, ntubona yuko uri kuvomera mu biva, ntubona yuko usa n'umuntu avomera mu kayungira. Ikindi kintu naco mutazi, birashoboka ko ubuzima bwanyu busigaye muja kububandaniriza mu gasho. Yes. Davi, ndabenginze n'ukuri mu mbabarira. Nivyo naramenje, mwiri igihano gikwiranye n'ibibi nakoze, ariko imbabazi zanyu ndazikeneye. Aha mumbona ngaha ndibungenze, William yaranjugunye asigara ninda. Ivyo nakoze vyose nariko ndonderaho mumbwira amagogo William yasizemo. Hamwe mworamuka mumbabariye ndabemereye ko ubu nyene nca nkizwa. Kaline, uri kuriyumva amajambo uri kuravuga? Urumva ibintu uri kurambwira? Bisobanura yuko abonye ko Davi ariwe yarara hoja gutamwo ivyo William ahejeje kujugunya, sivyo? Washaka yuko inda ya William uza kwinyegekako, aho nta nisoni. Kaline, wabonye ko Imana itugwanirira kari nayo kugwanya. Umugisha utumbera ijuru ryawerekeje, hajya wavuze ngo mfise mu biganza vyawe. Warihenze cyane, je ndi mu biganza vy'Imana kandi nta kizongobotorayo. Ibyo utashaka ko biba nibyo vyabaye. Raba, wabonye ko yayinyambitse? Nukuri hamwe mutubabarira muzoba mukoze cyane nakare. Icyo twagwanye cyane icyo twagwanira cyaramaze guhera, kandi nta n'usubira gucusa umutima wo kubagwanya. Umviriza rero mwababayamwe, uru rugo rwahezakiwe amahanga rorera, kandi ngico Imana yifatanije ntihakagire n'uzo gitandukanye. Niko muranyumva neza? Aba bana b'Imana bahisemo kubaharira, tugira tubari kuri mutaha, ariko
nihagira n'uvyura umutwe n'umwe mumenye ko twamaze kubiransenya ntimuzomenya n'uzobafata hama nimugende musenge neza Imana yanyu yabaremye wumve nihagira n'umwe muri aba babiri atsitara canke yinage muzobibazwa murazi yuko ivyemeza vyose bihari nabibabwiye mwihe Amahoro Karine. Amahoro. Kari. Ko wavuye ngaho tubwira yuko ugiye kugira mariage n'umuntu wo muri Australia. None nkaba mbona uri wenyine ngaha n'ishakoshi yakuremereye vyagenze gute? Mama we, Kari oya nukuri kose. Nagira uri kuravyarira muri Australia. Uje kuvyarira ngaha iwacu? Aho gatumba. Nimureke kuncurira abasha. Namwe muri abakobwa. Basha. Niba atabintu muzi ni muhore. Je sinarinje kubaramutsa hano kugira mu mpanure. Nta n'ubutumwa bwiza nari nkeneye ko mumbwira. Narishase gusa ndabategure umunsi nzobajya kara ntimuzovuge ko nabasipre. Ariko kwene ndiko ndabumva uwo menga murashonje ushaka kuba mufise ubukene bwo mu mutwe na cane cane bwo mu mufuko. Zirasubiza ku buzutwe urazi ngene aho waherukino wagiye dusuriye agakungugu ugiye kurongorwa na za Diaspora none wowe uvugirwa mu Burundi ukagenda wikoreye cenze ugenda n'indege. Oya, ewe ntaco wobona. Sinenera kubwiye ntibirambe mbone. Igenda ryawe ryo hejuru ngo gira uje muri hehe ngo ufise amafaranga. None ndebere sigaye ugenda urasoboka. Umenga isi iratonekara. Ewe, urazi ubusutwa wari ufise mu kwambara ubupantaro bumwe ugira ubumini henga urashushe. Bwa bushuhe bwawe nico buvyaye. Koma. Mahoro neza. Amahoro. Mumeze neza? Yego turashima. Yo Kari.
ukuri kusigaye usa hewe usigaye usa n'abazungu. Basha burya Bujumbura je nari ngiye mu ruhigi, narateze imitego myinshi igahusha, ariko naratevye ndafatisha. Hama nari ngiye ngaho kwa Suzana, ariko ko ndababonye reka ngire ko ndababwira nimwitegure, kuko vuba ndashobora kubatumako nkabereka umuco. Umva Basha ndababwira, aje vuba mfise mariage n'umutipe avuye muri Australia. Ubu utuntu tutubazo, utuntu tutugorane ndatwikemurira. Yo, hewe felicitation, nukuri ndagukeje kandi nukuri ntawo bigaye, uravye n'ukuntu usigaye umeze. Mugabo hewe witonde, jewe hariho amakuru n'amanumva y'abo bantu bava mu bihugu vyo hanze baza baguruka nk'indege, usanga ngo mu bihugu hariya basizeyo y'abagore bagaca baza ca muri Afrika bakitenda bakihweza abakobwa beza, urana ko tucifitiye n'imico myiza, bagasiga batwononye bagaca bigira. Rero wicunge ntazohava kumarana nk'amezi 2 ngo ace yigira, twoba duhombye n'ingene usa n'irirenga. Yego kari nukuri, urazi kuri umugenzi wacu kuva kera. Nukuri ivyo bintu nivyo nacewe naravyumvise. Erega ngo bari abahungu urumva baza urumva bakaturaba ubukene ukungene tuba duhanzwe sha n'ibintu vyinshi ata kintu dufise, bagasha baduhaye amahera yabo, ayo madolari urabona nayageze ngaha mu Burundi umenga rimwe bukikiri siko, bagaca rero bayaduhendesha ugaca usanga nukuri uzogume witonde neza. Ego nukuri Basha niba ata bintu muzi ni muhore, je sinarinje kubaramutsa hano kugira mu mpanure, nta n'ubutumwa bwiza nari nkeneye ko mumbwira. Narishatse gusa ndabategure umunsi nzobajya kara, ntimuzovuge ko nabasirprenye. Ariko kwene twa ndabumva womenga murashonje, ushaka kuba mufise ubukene bwo mu mutwe na cane cane bwo mu mufuko. Reka ndabaha agafata. Agafata. Aya yose. Yo! Yo, nukuri kari Imana iguhezagire gose nukuri. Yo, bai. Ujana na Yesu. Yo. Nukuri. Goro, ejo nzovyuka kare nje mu yambere. Isa hose nzoca ngenda ahantu hose hari impeke ndayihonje nzonywaho nshaka. Ariko wohonje ahantu henshi kandi uryamanye inoti ya 10, ariko ko abagabo banga ariko oya nzokora mana nukuri. Hewe ariko vya bintu birakora, wabonye icyo dusumbije gasha, wabonye ingenasa sha ivyo nivyo ereka je nari namuyobewe umenga n'umuzungu yarahindutse. Ntabwo we ntamubonye ahagaze, urumva mengo turuduswe hako tuzogenda. Oya koro jewe reka je mbe ndi lemberera uduharage nzojya umukubi kuko narumvise Bujumbura barera mu makanivona je nukuri numva umutima utambira ko dacwe. Mugabo arabona we ntarara mwibarabara, oya nukuri mana ubona mu ndege ngo yo nizozera kumubona. Oya genda ukore tuhetse n'abana. Karine, ntibaze ko ivyo numvise atari byo. Numvise ngo wagurishije aha hantu, we niwatiza kwagurisha utaturishije inama. Ega naho twasatuye intongo y'umuryango. Sitongo y'umuheto nitongo y'umuryango. Wategeza ko tugurisha inama nk'umuryango. Uza y'ibindi miryango ducange. Wibagiye ko itongo ryamuka kuri goga.
Mbe onkle, ivyo wowe wimbaza nkande? Itongo ndarigurisha ntarigurisha wewe bikuraba kwiki? Mbega igihe papa gwara akaremba akanapfa mwe mwadufashije iki? Mama wewe ntiyagwaye nkaza gutakambira ngo mpa amafaranga ngende kumuvuza ukantera uwinyana. None ubu izo nguvu zo kuza kubaza uzikuye kubera wumvise itongo ryagurishijwe? Reka nkubutse ikintu kimwe, itongo ryaragabuwe kandi jewe ndi umukobwa w'ikinege, mu kugurisha nta numwe ngisha inama. Intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Ubu niho menye ko Ndahazi ari wahagwa. Ndi mu nkurikizi z'amahitamo mabi yo gushaka kwirukana ubukene nkoresheje inzira zidashika. Ewe bukene uri mubi, uragatsindwa n'Imana. Ni watumye mbura abavyeyi bagafa bazize kuba nabuze amafaranga yo kubavuza. Umuhigo nahizeho kurondera amafaranga hasi hejuru nicari ciyumviro kibi. Ariko ingingo yo kuba mpemuke ndamuke no kurondera amafaranga mu buryo bubi, ivyo binkozeko. Narabonye ko amafaranga meza ari ayo umuntu aronka abiri yakuye, akayaronka atarinze guhemukira abandi canke ngo umuntu arinde kubabaza abandi. Umugisha ukomeye muri buno buzima ni wo kugira ubwenge n'amagara meza, bikagufasha gukorana umwete ukiteza imbere, ugateza imbere umuryango n'igihugu, maze uhoraho umushobora vyose agahezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Nta ciza nabonye nko kubumbwa n'ivyo ufise, ukarya bike ukaryama kare, kuko ibimize biri mu ntonganya birutwa n'indumanga irimwo amahoro. Katihaga umwana wa mama uritonda, turi harabandi mwana wa mama uritonda, kuko ivyisi ntibigiranye n'ivyo nshuti yanje genda buke buke.